Bamutsi Emery Sun yatanguye muri deka ya like. Bukeye kwayo asanga ari muri 3000. Bukeye 6000. Bamu ngo yiwakoresheje auto like. Eske auto like yo ziremewe? Ziremewe. Bashe ko ibyo bavuze byavuye kuri réseaux sociaux. Ego. Naravyumvise. Réseaux sociaux yari 10%. Okay. Kugira ngo utsinde byasaba kuronka amajwi menshi muri 90%. Okay. Rero ikibazo mbaza ni giki? Nimba réseaux sociaux ndazikuyeko. Ndazikureko. Réseaux sociaux ndazikuyeko ya 10%. Ndabahaye 90%. Nimba warananiwe kuntsinda muri 90%. Ndagwaye 10%. Yishireko amunsinde cyandayiguha award. Ko burya hari ikintu kitwishe no kuba indyarya. Ya abantu bakavugwa gahora. Ariko je narabonye ko rimwe bikwiye ko tuvuga. Yego. Nibemera intayishize. Hama ni umva ko naho babivye reka tuje kuri music live. Tuhamagara abantu bazi umuziki. Hama babanshira imbere. Ha munsi ndanje ndayimuha. Ya nuko dukora tureka amajambo music turayizi. Si subwa mbere tubikoze, you know. So nibaza ko bureka amajambo hama tugakora umuziki tu. Nkabwira batsinzwe. Bashiraho intahe yashize. Hama tureka amajambo tugwiza ibikogwa kuko gutsindwa n'ibintu bibaho kandi gutsindwa ntibisigura ko utazi umuziki. Rero nibihangane watapata lakini wakumbushe tena sikuiba na imerite kwa sababu imetumika sana. Wache maneno tufanye kazi mazee. Ahlan wa sahlan, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa sinabu nisa sio kwa Kristo, jambo sana kwa sura ngone kansani. Nguko msanzu bimenyereye neza na neza ni muri Buja Town TV. Reka ndagushimira wa mazuka na subscribe cyangwa sabone mu biganiro vyacu ube update muko bironka. Rero musi umutumire wacu ni wa undi nyere akaba yitwa Bigirindavyi Emery Sun. Ndakora mukije bro. Bro. Urakoze. Ego tumezeza nawe ni sawa. Ego ni vibe bishashi nibaze ko nturi wamenyereye sana drama kuvuga ikirundi. Ngenda tangaye. Ahubwo today ni kirundi gusa kwa nambe. Sinenze kuzi kirundi wanashima. Like Emery Sun mbanze ndagukeje kwanza muri ISANGANIRO AWARD. Yeah, urakoze cyane. Byagenze ko tugera Emery Sun ashike haje. Natoye mu ndirimbo 200. Zatanguye hama barasura baragira icyo navuga selection kugira ngo basikirane indirimbo 10. Indirimbo 10 ndazitogwamwo hama niho baca baja mu byo gutora byari bigabuye mu cyo 3. Hariho amajwi bafatirako nka 50% ku byari byerekeye kuba abajiri bari bafite percentage yo gutora. Okay. Nka 50% hama akabaho mavote yo kuri réseaux sociaux yatwara 10%. Hama akabaho n'amavote y'ama SMS yabagira gutora ukarunga ku telefone 190 nawe yatwara 40%. Rero ayo samaze kuyateranya niho naronka amahirwe yo gutwara ISANGANIRO AWARD. Just Emery Sun afite indirimbo nyinshi. Wahisemo gushira mutagata? Musanzwe kugira ngo batora indirimbo bivanye na n'uyo mwaka iyi ndirimbo wakoze. Uvuga ko ntibashobora kuzana izindi ndirimbo wakoze mu yindi myaka bakutora indirimbo wakoze muri uyo mwaka nyene bashaka ya. Mu ndirimbo 10 benshi bizeye yuko ari Madame ya Dramati cyanke ubwoba ya D1. Izo ndirimbo novuga ati indirimbo zibizari zateye ubwoba abantu yuko zishobora gutwara ISANGANIRO AWARD. Ariko today tukaba twumva yuko Emery Sun niwe yahatahukanye insinzi ya ISANGANIRO AWARD. Ni wowe buhinga Emery Sun yabonye yuko afise mu ndirimbo ziwe D1 Dramati n'abandi nka ba August batashoboye gushira mu ndirimbo zabo. Jenny baza yuko ari amahigwe canke ugasanga wewe wahimirije cyane gusumba abandi hama afana babikabashikira hakiri kare bakagutora. Kuko nibuka ko no gushika ku munota wa nyuma jewe ndi mu ISANGANIRO AWARD bariko barambwira ko ndababwira ingene batora urumva mugabo byari byaheze
hama abafana bamaze gutora amahirwe ukayaronka biba biheze tu nta bundi buhinga ukoresha ya dusubire neza mu ndirimbo ya gatatu muri playlist indirimbo 10 twabonye mu ndirimbo yitwa Indoto ya Bado Bado. Amajambo ariko aravuga ngo Isanganiro Award yakoresheje ubusuma burenze. Why Emery Sun yotahukanye cya kibanza? Why kweka tugitahukana none? Niyo mpamvu rero turiko turabaza. Je nibaza yuko ukivyumva kubwawe wavyakiriye gute? Abantu nagiye na kimwe azokigera haba amatora canke azobagera haba ikintu ngo bose banezezwe n'ivyavuye mu matora parce que ndi mu bantu batahura yuko umwe wese afise umuntu ashaka ko atsinda hama adatsinze umva umenga bamwivye. Nka jewe maze uyu mwaka wa gatandatu kugira ngo Isanganiro Award maze kwijamwo inshuro 5 sinabwa itware ariko sinigeze nidoga kandi icyo kibanza cyose nari ndagikeneye kuko nafite indirimbo zazihitinze cyane. Yego rero hariho nk'umuntu ashobora kuvuga ngo onaka ukimva iyo ndirimbo yiwe eskira hitinze ho yaragize n'ama6 basanga indirimbo niwe uyizi canke nabandi nibo bayizi bose ngubye kuvuga uyo bariko aravuga ariko kubera iki kubera iki ubona ko ari we yari kwitwara atabandi bari kuzitwara, you know, so ni ya kamere yacu iyo ufise umuntu ukunda umubona ko ibintu byose yo bitsindira ariko habura na babiri agatsinda umwe, you know, babiri agatsinda umwe ni ibintu bisanzwe cyane kandi geneza ko amavote yabereye hajya yabereye ku mugaragaro hama abatowe barabibonye ibisigaye no sino bivuga ko ikintu kinini mugabo ibyabaye byarabaye tu. Avuga yuko wanditse vuga ati ubu rero niwo wa mwanya wo gusohora indirimbo nshasha muri stati wawe. Bisigura neza yuko iyaba Emery Sun atatahukanye Isanganiro Award iyo ndirimbo twari kuyironka yasohoka kuko wari umwanya uku kwezi no mwanya wo gusohora indirimbo urumva ko uyu mwanya wo kuyisohora kuko byari byapanzwe ko uyu mwaka uzosohoka mugabo iyo hari ibindi bintu urimo by'ama competition bigutwara umwanya kugira ngo wipange hamusora indirimbo ariko iyo bivuyemo uvuga ati okay ubu ndashobora gukora cya gikorwa naco. Abakandes twarakorana ikiganiro ahantu kanaka uravuga yuko ubu nta mwanya wo kwicara buri mwanya uzuguma wandika uzuguma usohora indirimbo zifise vibe. Nuvuga yuko Emery Sun wubu na Emery Sun w'imyaka 3 y'inyuma niye tandukaniro iri hagati yewe. Emery Sun w'imyaka 3 y'inyuma yanakora indirimbo ariko ugasanga ntizigiza amahirwe canke sinzi ko abantu bari bararushe n'urukundo ariko indirimbo nazikora ntizakundwa sinavuga ngo zarakundwa ntizakundwa nk'izubu ariko Emery Sun no buntu bw'Imana kuko indirimbo ariko ndakora mbona abantu bazikunda hama urabizi iyo zikunzwe nawe biguha gukora cyane so itandukaniro rihari no gukundwa ko indirimbo ariko ndakora ubu ariko izakera nticyari kirenga ya ariko rero twinjire muri vibe yo gushimira aba fans n'abantu bagize icyo bagufashije muri Isanganiro Award. Abantu bamfashije ukuri Imana ibahezagira abantu bose bagize icyo bakora watoye haba kuri SMS wagiye kuri Instagram wagiye kuri Twitter wagiye kuri Facebook banyeretse urukundo rukomeye iyo ukoze ikintu hama akagutora ni ikintu gikomeye hama abagize ama SMS ijana si rito kagiye ijana burya abantu bibaza ko ari ikintu gito ariko kivuye ku mutima ku muntu avuga ati ndamutora ko yanamukunda ni ikintu kinini nawe nyene ku ma SMS ndavuga nti mwarakoze cyane hama bagiye bamfasha hirya no hino bariko barabona ko bikorwa ariko bigenda neza nabo babandanye ndashimira Ori Black akora ama video yanje nkashimira Kolida Magic yakoze ama audio nkashimira abantu bose bagize icyo baterera ba Inosa ni benshi cyane hama nkabwira abatsinzwe bashiraho intahe yashize hama tureka amajambo tugwize ibikorwa kuko gutsindwa n'ibintu bibaho kandi gutsindwa ntibisigura ko utazi umuziki rero nibihangane. Bamutsi Emery Sun yatanguye muri deka ya like bukeye kwayo asanga ari muri 3000 bukeye 6000 bamu ngo yiwakoresheje auto like
Eske autolike ho ziremewe ntacyo ndabizi ko ariko ikintu novuga ni kimwe ndafashe ko ibyo bavuze byavuye kuri réseaux sociaux ego narabyumvise réseaux sociaux yari 10%. Okay. Kugira ngo utsinde byasaba kuronka amajwi menshi muri 90%. Okay. Rero ikibazo mbaza ni giki nimba réseaux sociaux ndazikuyeko ndazikureko réseaux sociaux ndazikuyeko ya 10%. Ndabahaye 90%. Nimba warananiwe kunsinda muri 90%, ndaguhaye 10%. Yishireko amunsinde cyandayiguha award. Rero vyoshika woyitanga EMERY SUN. Nivyoshika ko nanumwe yegera no kumano man. Abo afite reka tuvugisha ukuri, tureke no kwiyemera. Nta numwe ashikira no kumano. Kuko burya hari ikintu kitwishe no kuba indyarya. Ya abantu bakavugwa gahora. Ariko je narabonye ko rimwe bikwiye ko tuvuga. Yego. Nibemera intayishitse. Hama ni umva ko naho babivye reka tuje kuri music live. Tuhamagara abantu bazi umuziki. Hama babanshira imbere. Ha munsi ndanje ndayimuha. Ya nuko dukora tureka amajambo music turayizi. Si subwa mbere tubikoze, you know. So neza ko bareka amajambo hama tugakora umuziki tu. Hama EMERY SUN ijambo rya nyuma nshobora kubwira ati ubu rero twiteze ko EMERY SUN muri nomination zo hanze zama award zo hanze tuzoba tumubonamwo cyanke yagaruke nganye kuri ISANGANIRO AWARD. Ndio kujya hanze mu frere biragoye. Bigiye gute EMERY SUN? Biragoye kuko je mbona abantu batubwira ko bagiye hanze ariko batuma abagenda ari bake. Bon, mu byo nifuza no gushika hanze nanje, no gushika indimo zanje kaja mu mahiganwa yo hanze kuko vyerekana ko mu artiste ari karakura. Icyo ndacifuza cyane. Bishitse no gushima Imana. Bidashitse naho nukumana tugwana kugira ngo dushike aho badushiramwe kuko vyose natahuye ko arakazi. Bamwe bati amazina yiwacu hanze arashika, indirimbo zacu hanze ziravuzwa, ariko ikibuze ni déplacement, ticket, visa. Nico kintu kigora sana sana abastar. Niki kintu osaba abategetsi b'umuziki wacu icyo bufasha EMERY SUN kugira nawe nyine ashike kuri iyo ntambwe. Kwanza abategetsi nuko twibuka neza ko industry yacu irakenewe kwibuka. Ni imyaka myinshi dukora ariko ugasanga tubikora twenyene. Rero aho bigeze harageze ko batwibuka bakadufasha ibikenewe kugira ngo habe iterambere mu muziki. Rero leta itadufashe mu mugongo biragoye ngo tutera imbere. So komado turi muri vya bindi nyene kuko hari ibintu usanga tudashikako mu gihe leta itadufashe mu mugongo. Rero leta nibijemwo tange kudufata mu mugongo, amashiramwe dufate mu mugongo kuko mu bihugu byose byateye imbere nuko leta yabishizemwo inguvu. Kandi turizeye ko leta mvyeyi leta nkozi akarakano gatoyi cyane bakicariye. Turazi ko dufise ibibazo byinshi, bafise ibibazo byinshi byo gukemura, ariko naka n'iki kibazo cyacu bagishiremwo ntibakibone ko ari gito kuko hari abantu benshi kubera ko atabuzi buriho mu gihugu twahisemo gukora umuziki kugira ngo tubeho kubera ko twabonye ko ari impano dufise. Rero hamwe bo dufashiriza mu mpano zacu twotera imbere gusumba kuko akaniko kazi dufise. Rero mu gihe na nyene cyo baravuze ati mugerageze kurondera gukreya ubuzi, twe akaniko kazi kacu. Rero ni barabe natwe dufashirize muri kano kazi kacu hama ibintu bigende neza. EMERY SUN ndagushimire. Band kamera ni Raja Budget Town. Ngabanda bashimye mwese muzo kwanda subscribe cyangwa s'abonner tukaba twibutse yuko Budget Town dukora video clip, amasanamu yose ushaka, ama mariage asukuye, amafoto yaho umenga ariko arahema. Ngabanda bashimye mwese muzo kwanda EMERY ni bitugane. Ngabanda bashimye mufoto. Welcome. Ngabanda bashimye mwese muzo kwanda subscribe cyangwa s'abonner. Band kamera ni Raja Budget Town. Unazo kwanita Kube Drama DRAMA inasomeka ni drama. Tengeneza jina wewe, chezesha mwili jina jitembeze, utapata habari yako. Watapata. Lakini wakumbushe tena. Sikuiva. Na imerite kwa sababu imetumika sana. Wache maneno tufanye kazi mazee. Ciao ciao.